makono bikimazi wamina wihaye makono bikimazi wamina wihaye. Umuririmbyi ati ngomba ko noba ikimazi mu kuba umwungere wa mugenzanje. Ndi umwungere wa mugenzanje. Nivyo, iri jambo rirakomeye, iri jambo rifise ubushobozi. Mu Congereza bavuga ngo I am my brother's keeper. Iri jambo rifise inkomoko muri Bibiliya mwitangurira igice ca 4 ku murongo w'9. Imana yabajije Kayini iti mbega umuvukanyi wawe Abeli arihe? Kayini aho kwishurana impuhwe aravuga ati ni jewe ndi umwungere wa mugenzanje, ni jewe ndi umwungere w'umuvukanyi wanje. Jewe canke wewe kino gihe no kwishura canke wo kwishura uti ndi umwungere wa mugenzanje, ndi umwungere w'umuvukanyi wanje. Voilà, ivyo ukabivugana ubushizi bw'amanga. Hari umuntu yavuze ati ifoto canke igicapo, isanamu irashobora kuvuga vyinshi amajambo atavutse. Ero irashobora kuba yahejeje gutanga ubutumwa jewe ntarayivugako. Kuri iyi sanamu turabona abahungu babiri, umwe biraboneka ko agwaye, uwundi nawe biraboneka yuko amuseguye ariko aramufasha. Isanamu isigura yuko mugenzawe, mugenzanje agize ikibazo, ko ntegerezwa kumuba hafi, ko ntegerezwa kumusegura, ko ntegerezwa kumufasha. Sintegerezwa kumutererana ari mu bibazo, sintegerezwa kwigira sindabibazwa n'uruhara rwanje. Ibi rero mu majambo biroroshe turabivuga, ariko mu bikorwa bisaba yuko tuba seriye. Umuntu wese afise uruhara canke afise responsabilité kuri mugenzi we kugira ngo abeho neza. Umuririmbyi yatanguye aririmba ngo ngomba kuba ikimazi. Ugomba kuba ikimazi cande ca mugenzawe. Mugenzawe wo mubera ikimazi gute? Rero urukundo canke kubera ikimazi mugenzawe biboneka ryari? Biboneka mu mahigwe, ahubwo biboneka mu makuba. No mu Kirundi basogokuru barayamaze ngo umugenzi nyamugenzi abonekera mu makuba. Umuvukanyi nyamuvukanyi umubona bigoye, umubonera mu makuba. Ngibi ibintu ndwi hambaye byerekana yuko by'ukuri ndi umwungere wa mugenzanje canke uri umwungere wa mugenzawe. Ndi umwungere wa mugenzanje bisigura iki? Tugiye kubisigura mu buryo ndwi. Ubwa mbere bisigura impuhwe, compassion. Uvuze ngo I am my brother's keeper, ndi umwungere wa mugenzanje, bisigura impuhwe. Mugenzawe, umuvukanyi wawe wamugiriye impuhwe. Ivyo ariko aracamwo vyakubabaje. Harya nta muntu ashobora gufasha uwundi atabanje kugira impuhwe, ntivyoshoboka. Uwundi ababaye nawe ntushobora kuryoherwa. Urumva yuko iminiho, imisonga afise nawe ikubabaje. Ubwa kabiri bisigura ubugwaneza, ukugira neza. Voilà. Urukundo, kugabaniriza uwundi umutwaro afise. Urukundo rero nago rugaragarira mu bikorwa. Uwo muntu ushobora kumuha canke kariya kavuye ku mutima. Ubwa gatatu bisigura ubutungane. I am my brother's keeper. Mbega gateka kanaka karubahirijwe. Voilà. Ariko arafatwa nk'abandi. Mbega abandi ntibafise uburenganzira bwo kwivuza nawe ntaburonke. Abantu bafatwa kumwe. Naka gateka kiwe karubahirijwe. Voilà. Akane nukwishira mu kibanza c'uwundi. Ugatahura uti mbega iyo nkabawe nanje babimereye gute? Ahuza watahuye umubabaro wiwe. Igira gatanu n'urukundo, ni generosité. Kugira ubushake bwo gusabikanya bike dufise. Ivyo navyo ushobora kuba umwanya, ushobora kuba amahera, ushobora kuba ibindi bintu, canke bushobora no kuba ubwenge usabikanirije mugenzawe. Aha ndavuga service yose ushoboye.
gatandatu bisigura ubumwe. Ubumwe budafatiye ku bwoko, ubumwe budafatiye ku idini, ubumwe budafatiye ku ntara, ubumwe budafatiye ku rukoba. Icindwi birasigura kumva yuko ari inshingano yawe, ni responsibility yawe gufasha uwundi ari mu kibazo, cane cane uwo muntu atishoboye. Voilà, ni inshingano yawe, ni inshingano yanje. Ibi bintu ndwi rero nivyo bigize insiguro ya ndumwungere wa mugenzanje. I am my brother's keeper. Icigwa kiraheze. Ubu rero aba bantu ndabazaniye, ngize imisi ndabereka, barituye leta, barabura ubufasha, no kuvuga ngo barasavye ubufasha hirya no hino, vyaranse. Ubu barataye ivyizigiro, baryamye ku buriri bwabo. Uno munsi twebwe nta bintu bikomeye dufise, turi abantu basanzwe, ariko twifashishije za mpuhwe, bwa bugira neza, bwa butungane, bwa rukundo, bwa bumwe, kwa kubona yuko ufise responsibility ya mugenzawe, turashobora kugira ico duhinduye mu buzima bwabo. Ntitwoshobora kuvuga ngo turakunda Imana, ntitwoshobora kugenda mu masengero ngo turiko turasenga twirengagije akamo k'aba bantu. None twovuga ngo turakunda Imana tudakunda bagenzi bacu tubona, aho ntitwoba turababeshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ico muzogirira uwo muntu mutoya asanzwe muzoba mukigiriye jewe. Bantu b'Imana, ubu butumwa buradukora ku umwe wese ku giti ciwe. Waba muto, waba ukomeye, ubu butumwa buturaba twese. Rero kugira ngo turonke amahera yovuza abantu bafise ibibazo nk'ibi, twavuze duti reka dushireho urubuga, kuri urwo rubuga dushireko video yabo. Umuntu wese yafashwe na kimwe muri vya bintu ndwi twavuga, impuhwe, urukundo, voilà. Umuntu wese yumvise ko ari uruhara rwiwe, agire subscribe kuri Hidden Authenticity. Ugize subscribe bisigura yuko wishize hamwe n'abandi kugira ngo ushobore gufasha aba bantu. Ugize subscribe wabaye muri uwo mugwi bariko barafasha. Ufyonze kuri like no kuri partage canke kuri share, bisigura ngo uremeye yuko iyo nkuru y'abo bantu iteye impuhwe, yomenywa n'abantu benshi cane, isi yose igafasha. Murumva yuko kaya kantu like na share canke partage, murumva ko bikomeye cane. Icanyuma ni ukugira commentaire yawe. Ivyo bisigura ngo uravuze uti turi kumwe namwe, duhagararanye namwe, Imana irababona. Iyumvire abo bantu bagwaye babonye ko ka message, baca bumva yuko atari bonyene. Narababwiye nti turi kumwe twese, ataburyarya burimwo, ibi bintu turabishoboye cyane gose. Reka rero duhagurukire rimwe bantu b'Imana, duhaguruke nk'umuntu umwe. Aba bantu tubagaruriza umunezero, aba bantu tubagaruriza ivyizigiro byo gusubira kubaho. Tugaruza agateka k'aba bantu, reka agateka kabo kariko karahonyangwa. Reka tubabere umuryango, reka bumve ko bafise umuryango ubakunda, ubitayeho. Reka iri jambo ryanditse mu itanguriro rishimangira ubutumwa bwacu, ndumwungere wa mugenzanje. I am my brother's keeper. Reka kitubere icivugo gikomeye mu kugaruza umunezero wa bano bantu. Raba igicapo cabo, umunsi umwe bariko baratwenga bashimira Imana, bavuga bati nukuri Imana yatugarurije umunezero. Turashimiye abarundi badufashije kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe. Nawe urimwo, nawe wabigizemwo uruhara, iyumvira ingene uzonezerwa. Turabatumiye rero muri groupe ya WhatsApp, ndumwungere wa mugenzanje, I'm my brother's keeper. Dushobore kubereka ingene uraba za video kugira ngo ziduze amasaha, hanyuma urubuga rube monetize, utangure kugira kampanye y'aba bantu. Wowe udashobora kuja muri groupe ya WhatsApp, urashobora kugira subscribe kuri urubuga rwa Hidden Authenticity, ukacufyonda no kuri kakazogera kugira ngo buri munsi dushizeko icigwa canke kampanye y'umuntu tugomba kuronderera ubufasha, wowe nawe ucubibona, ucuraba. Nk'abantu bafise internet itabagora, ufise umwanya wo kumviriza ni vyiza. Utabufise naho, ugurura iyo video, ukuremwo volume, ubireke bigume biplayinga vyo nyene. Uzoba ukoze uruhara rwawe kandi ruzoba rukomeye, uzobufashije.
utari kuri YouTube arashobora gufasha, arashobora gufasha gushwiragiza canke gutanga iyo linki akayitanga kure cyane. Benshi bashobora gukoresha YouTube bahagira subscribe. Ico si ikorwa gikomeye. Ndi umwungere wa mugenzanje, reka iri jambo ritubere urufatiro ukomeye mu gufasha ababene wacu kugira ngo turokore ubuzima bwabo nabo bagarurizwe umunezero satani yabanyaze. Mwebwe mwese mutahuye ubutumwa, Imana niyo yampezagirire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobabonera ku vyamwa. Voilà, muzobabonera ku majambo gusa. Amajambo twovuga menshi, mugabo ivyamwa bikorwa nivyo bikenewe kino.